hari umwe mu bagira bakurikiranira hagufi ibijyanye ngo n'umuzano w'ino ndirimbo nawe sundi ni Cedric Bagino wadigano twakoranye wacumvise asanzwe ari n'umuyobozi wa cooperative de musiciens du Burundi avuga ati indirimbo y'amarasi y'abukuru Gerard wenyene ni ya orchestre Imvumero twe tukira abana intimba y'urukundo mu radio bayishizemo muri radio umuvyeyi wandi ma radio umuteknisi cyangwa umensha makuru yavuga ati tugira tubumvisha indirimbo intimba y'urukundo yaririmbwe na orchestre Imvumero tukiri ngaho nyene ubivuga kwiki tukiri ngaho nshobora kumwita Cedric Bangiyo karumubeje sinzi ko mushobora kumperimeta nkabumvisha ikiganiro yagize nzana gato twumvirize gati imisegonde mikeya yoba yavuze mwibijanye niki vuga sireza umvirize kwanza neza abo bakijona hari uraza ko yambwiye ko iyo ndirimbo ari guhe sindavyemera oya ni gwiwe ni ntimba y'urukundo abagwa rukundo imanda ijya twasubiyemo na kidumu yari ndimba bakijo twe tukira abana intimba y'urukundo mu radio bayishizemo muri radio umuvyeyi wandi ma radio umuteknisi cyangwa umensha makuru yavuga ati tugira tubumvisha indirimbo intimba y'urukundo yaririmbwe na orchestre Imvumero ijya twasubiyemo na kidumu yari ndimba bakijo nshobora kumwita Cedric Bangiyo karumubeje cyakwe bakijo ntajya numva musoma message yiwe ukamengo mumucishije ku mayange ijya n'umutama w'amateka twese twubaha kidumu yubaha Cedric Bangi yubaha ba matata bubaha ba Canjo Amisi bubaha yari umuntu yagwaniye agateka kuririmba neza ururimi kavukire bakijo ni gitangaza suwari wese cyezo ndimbo sinzi ko ari nazi intimba y'urukundo by orchestre Imvumero batanditse intimba y'urukundo by Bukuru Gerard ni naho hantu afatira ati mugende kuja kurondera amarchive muza gusanga tanu na hamwe haritse ko intimba y'urukundo yari ya Bukuru Gerard yari ya orchestre Imvumero uyo mugabo je nshobora kumwita karumubeshi mvuga karumubeshi kubera ko kidumu wenyene yamaze kwemera ko twumvikana akandiha iyo ndirimbo wewe nagutwaye indirimbo imwe none yavuze ngo yatwaye indirimbo y'Imvumero umva yaravuze Imvumero je yambwiye ngo wewe nagutwaye indirimbo imwe nanje nzoguha wa registre indirimbo imwe hanyuma ndaguhereza miliyoni 5 le 5 avril Yes murumva ko twaje twakira numutumire muri kadocha kagahogo aba nabandi ndavuga abarundi bagenda biisangiza baba basokuru ndetse nabagiye batwitangira mu buzima twebwe tutaraboneka yes Claude Saga benshi baramaze kumva ino ndirimbo neza na neza ubwo buhinga wayiririmvye ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye harimo intimba y'urukundo harimo n'izindi ndirimbo icete cyawe harimo asurukundo harimo sinziyo yavuye harimo rafiki mnafiki n'izindi nyinshi uno umutama amaze gushira hanze nuko Claude Saga duhisemo gusura kugarukana kandi Baki John muri soza PJ Classic FM bivanye nuko hari kibazo aherutsa gushikiriza ngaha kusamiriza PJ Classic FM biciye mu kiganiro Classic Vibes vuga tuti ko bigenda kose reka turondere nimbona Jean Pierre Kibido bona ko twamurondeye tukamubura twagerageje kumwandikira kenshi haruhande yako twagerageje kumuvugisha mu message nta message nimwe yishuye kandi nigeze yitaba telefone ariko muri rusange nkuko Bukuru Gerard canke Baki John yagiye ashikiriza bamwe mu bagiye bajana mu rugendo aba yagiye asumba canke bamutangira abereka yerekana ko izina Cedric Bangi ryagiye riragaruka izina Cedric Bangi ryagiye riragaruka ko yavuze ati Cedric Bangi numwe mu ba artiste ba kera baji nyuma yanje ariko Cedric Bangi ubona ko tumutumira ku bindi bibazo hano nino ndirimbo yarayikomoje ko intimba y'urukundo arafise uko yavuze impamvu tuhagarukanye Baki John ni mu ntumbero zisha kuri zibiri canke zitatu urabona ko Cedric Bangi avuga ati indirimbo si ya Bukuru Gerard ni ya orchestre Imvumero
atene orchestre mvumero nubwo bukuru Gerard ariko arareklama ino ndirimbo yoronka 50% canke 50 kwijana urumva ko ati ibindi bice byotwara abavuza abo bari kumwe bitabiriye muri orchestre mvumero ariko turavuga tuti uko bigenda kose twe tunigana ijambo umuntu reka turindire neza na neza iryo bukuru Gerard azovuga abandi yaranavuga ati genda shaka ko bukuru Gerard avanamwe ijambo kwiba ahubwo akoreshe kwitiza yaritije yarihaye kwiha woni Cedric Banga aho yari ngaha aravuga ati bukuru Gerard ntiyo gakoresha ijambo kwiha muganda avuga nti kwiha ikintu umuntu ataguhaye dava tukita gute izanye ukuri aho naho usanga nyene sinzi bukuru Gerard ari hano kugira ngo bene baze tukomeza kwibaza avyishure tukuramutse mutama tuguye nikaze muri SUBCRIBE Classic FM uko tabikubwiye ubuherutse ngaha ni muhira uguhamagara ukaza ukinjira ataho gukomakomye nta kibazo kandi abona ko twanabikoze nizere ko ari amahoro bwana bukuru Gerard egome cyane namahoro namahoro cyane reka sabe bakwegereze mikoro kugira ngo ibintu bigende neza wikorera ikiganiro wegamiye egamira nta ngorane witekanire voilà iyi mutama wacu ntahava atemba cyangwa masanga iyo mikuriri ahari sawa kabisa aho ni sawa ariko nizere kumeze neza bwana bukuru ni byiza cyane ndabona ko kabiri ari keza ni keza mugabo butama urabona ko imyaka ni nyegezwa twibutse gato bukuru Gerard wande bukuru Gerard wa sinzobakwira wande sinzobakwira wabavugira bavugira wabategana wande bategana wagapfizi wande gapfizi ka ruhogora wande ruhogora wa rwegenya wande rwegenya wa vuguregera wande vuguregera wabafutu wande bafutu wamvuye kure wande aho niho ngeza urakoze ibisekuru wa hafi kabisa haje ngo bafutu no kwana wamvuye kure rero nico gisekuruza cyatanguye muri byo byose kweri ko hagaze kuri wafutu amazina ya kera ajya aya mazina hari umwana kino gihe urumva bise bafuta tugwizanye kuri na bukuru Gerard ari hano mu bana biwe nta mwana umwe arimo yo kwita bafuta namazina ya kera kandi kera ntacyo byari bitwaye nta na kimwe muga kino gihe naho woca kino gihe ntaho woca muri gwagwara ukurabizi ego bakwisi iryo zina bagaca baguhamagara ngo bafuta ararenganye cyo bikibazo ngaho kabisa oyo ni muri iyi myaka tugezemo nta n'umuvyeyi n'umwe yoshobora kwita umwana ati amwise magogwa cyane amwise magogwa cyamukurikirana ariko numva shaka kumenya izina Bagiye ryaje ryari Bagiye uko witwa bukuru Gerard nitwa bukuru Gerard Bagiye kaje gute Bagiye uko ryaje John mu Kingereza ni Yohani sawa ivyo muravyumva neza ariko ntanagaruka mu mazina usanzwe ufite ndiko ndabikubwira Baki ni izina rya bukuru navuruze mu spelling y'Ikingereza ni B urevye neza ku izina ryanje BUCKY Baki John aho rero niho vyavuye kubera firingi z'umuziki nguma zinzamwo nkumva ntoya niyo babukuru Gerard gusa kubera ko tavuze Baki Gerard iyo bukuru Gerard naryo bukuru sizi na jewe niyise cyangwa abavyeyi banyise nagiswe n'Imana kuko twavutse turi babiri urya muntu wa mbere avutse yitwa bukuru mu kubatizwa naho izina ryo kubatizwa yitwa Gerard na cyane bukuru Gerard Bagiye nuko ariko Cedric Bangi avuga ati nta vya Bagiye ngaho ngo ugomba kuguma witwa bukuru Gerard ngo urashaje oyo umuntu ugusaza nibisanzwe bajya nabana batoya nigishije umuzike nawe burya ariko arasaza ariko arasaza sinzi n'imyaka mfise kazoyoshikana ngwirizina Bagiye ngo kwikurishyira ku ruhande hanyuma kuma witwa bukuru Gerard ngo rijane n'imyaka ugezemo oya sivyo kuko ibintu tugenda tujana nibihe ati twijanire nibihereye Bagiye yeruka kuza ngaha na cyane mu kiganiro aho wagiye uratanga ubutumwa buje butandukanye inyuma yo kuva mu kiganiro hari ico kiganiro coba cyaraguhaye na cyane kubagiye barakurondera ukumva intererano zaba nabandi mwarakoze cyane naheruka gutumigwa hariya iwacu muri Amicale des Musiciens du Burundi iyo mu ntara ya Cibitoki barantumiye hari umunsi wa gatanu vendredi bose baravugije induru uti nguyu wa mutama twarakumvise siye ku musitari
birandyohera bisuye cyane muri ya myaka ya kera birandyohera kumbe kandi nakare waho urugenda mugabo ugenda ntibakwakire nk'uko wakiriye kuri no banyakiriye bidasanzwe ati mbe wabaye ugeze aha nitwari tuzi imyaka ugezemwo ko ushobora kugira ibiganiro nk'ibi uriko urapresentwa ni iradiyo ivuga neza rwose ati biraturyoheye cyane kubona umaze gushika kuri ruriya rwego nanje rero ubu birandyoheye gusubira kandi kugaruka ubwo bizoca birushaho kuruta tusubire gato ku gikorwa neza na neza waje kutubwira ubuherutse ko watwawe na Nimbona Jean Pierre Kidumu hari umwe mu bagira bakurikiranira hagufi ibijyanye n'umuzano w'ino ndirimbo nawe sundi ni Cedric Bagino wadigano twakoranye wacumvise asanzwe ari n'umuyobozi wa Coopérative des Musiciens du Burundi avuga ati indirimbo y'amaraso ya Bukuru Gerard wenyene ni ya orchestre Imvumero twe tukira abana intimba y'urukundo mu radio bayishizemo muri radio umuvyeyi wandi maradi umutekinisi cyangwa menshi amakuru yavuga ati tugira tubumvisha indirimbo intimba y'urukundo yaririmbwe na orchestre Imvumero tukiri ngaho nyene ubivuga kwiki tukiri ngaho nshobora kumwita Cedric Bangiyo karumubeshi sinzi ko mushobora kumperimeta nkabumvisha ikiganiro yagize kuri Rema FM sinzi ko mushobora kumperimeta nkakibumvisha oya reka tubandanye n'ikiyago kiravuga neza muracyumva zana gato twumvirize gato imisegonde mikeya hanyuma yoba yavuze mw'ibijanye n'iki vuga sigeza umvirize kwanza neza abo bakijona hari uraza ko yambwiye ko iyo ndirimbo ari guhe sindavyemera oya nigwiwe n'intimba y'urukundo abagwa rukundo amanda ijya twasubiyemo na Kidumu yari indirimba bakijona cyakweri bakijona hajya numva musoma message yiwe ukamenya mumucishije ku mayange ijya n'umutama w'amateka twese twubaha Kidumu yubaha Cedric Bangi yubaha ba matata bubaha ba Chanjo Amisi bubaha yari umuntu yagwaniye agateka kuririmba neza ururimi kavukire Bakijo ni gitangaza suwari wese cyezo ndimbo sinzi ko ari nazimwe na wigeze kubaza kado umunsi wa mbere ntangura kubigereza ngaha uti uramuzi Bakijo ntawe narinzi acha kubwira ati ntawe ekana ndakubwira Bakijo rero ujya mu legende de legende ujya twese twubaha baririmbyi bose baba legende bubaha Bakijo akwiriye kubahwa cyane gose aho naguciriyemo gatoyi ntaguciriyemo tukiri ngaha nyine turasabye ko Baki John yogerageza mu ndwiza yitegure tumwakire muri studio yego sogokuru yari umugabo sogokuru iyo ni bayiwe muranunga mukubwa iby'urukundo bishikirabo kadara yirimbye kadazi ndirimbo ariko ntiyarazi muri biyerwa narinze muri ibazehe Baki John ariko aratwumviriza mu ndwiza witegure yarafise orchestre yibikomeye cyane gose yitwa ubumwe aha mukame niwe yatambwe amakaroke ngaha mu Burundi ni Oyagira makaroke imisi yose ahantu bakore bagira ama repetition aho bita aho kuri arebe bishinga mu Kamenge amavuko kwa shopping kuri terminus Vieux Omar niho yagira makaroke yiwe akaririmba indirimbo z'ikirundi aparazo hanze gusa niziwe ya compoje niwe muririmvyi wa mbere yatangwe kutwigisha kutwereka yuko ushobora kuririmba indirimbo zawe mu kabari wawe kandi abantu bakanezerwa Baki John yarani rurimi kavukire cyane gose ujya n'umuntu ukubaha cyane gose Baki John uvuze cyane uvuze Baki John udukoze ku mutima yubahwe kandi yitegure mu ndwiza tumwakire muri studio mu kiganiro janda ego ibintu bigende neza kabisa ego batubye amajambo y'amateka amajambo meza cyane burya rero nahise ndamukunda ariko ntazi ko ivyo bikorwa ibaze ujya ni sekuru w'abaririmbyi b'abarundi kandi twese twubaha uhereye kuri jewe Kidumu Jean Christophe Matata ba Chanjo Amisi ba Africanova twese turubaha Baki John ibyo ninje mu ndabivuze kandi tuzorisubiramo abantu bajyanike umutima Baki John ni ukubahwa nibaza ko bikivyo yaravuze Baki John no muri legend kandi gandirimbo ni gwiwe kandi gandirimbo ni gwiwe ariko umuntu wese twese tugize iki twubaha ariko urumva ko imvugo irahindutse mwumvise egera kamikro nuko mutabandanije ngo mwumvirize arakubwira ko Baki John ari we yatanguje umuziki ngaha mu Burundi muri orchestre ariko akatubwira ko ijya ndirimbo atari gwa kavuga ati ni orchestre Imvumero wobuyizi orchestre Imvumero yitwa iki mugani wa Claude Saka cumushirira muri vibro cyangwa silence muri silence yogira ngo
dukora batari ko baramugora agatelefone murakamufatiye gatoya bwana technicien kugira ngo ibintu biryohe hamaze twikomereza ikiganiro kugira ngo tushire muri silence yaha agatelefone cyo nagashira ku ruhande basubuka voilà twikomereza ubu rero orchestre imvumero ko tsagaraje kubaza ati hari cyo yiziko orchestre imvumero mvuye muri orchestre ubumwe abazayiro twakorana kuko nari natangije orchestre isuka yo mu ntara ya Cibitoki y'abarimyi hama hari mu 76 Chancho wa misi yaje mu 77 niho yaje muri orchestre nationale ahita muri ashikira muri orchestre nationale orchestre yavuze ivyuma live ico gihe yari orchestre nationale orchestre ya leta orchestre ya leta nayo ntiyari ishoboye ivyuma vya leta navyo ntivyari bishoboye kurekura ivyuma ngo baze kugiramwe amakaraoke rero urumva vyari vya leta nta burenganzira bwari bufise kuza kugira amakaraoke haca haza umugabo Omari no mutanzania kuva nawe yaramuvutse Omari avuga ati iyo orchestre baramubona ati hari umuntu ari kagirisha umurasa agirisha ama repetition hariya uwo mwakira ati wo cutunga azarambaza ati none ngoma uvuze uko zari live ntabwo yari amantuze ama computer nkibi bakoresha burya ntiyanavuze ko Kidumu yarari nko nk'umuvuzi w'ingoma yaratinze Baki John we yaramaze kuvamwo Kidumu arinjiye none abo bakuvugiriza Baki John warabahemba byari bimeze gute mu mvumero abo bamvugiriza barabamizisiye turi kumwe nkababwira indirimbo nije yanditse nije nayiririmvye kira kitu nijewe bagenda kumvuga ko ico gihe hari radio na televiziyo vy'igihugu ko mu kuyishiramwo banditse ati intimba y'urukundo by orchestre imvumero batanditse intimba y'urukundo by Bukuru Gerard ni naho hantu afatira ati mugende kuja kurondera amarchive muza gusanga tano na hamwe haritse ko intimba y'urukundo yari ya Bukuru Gerard yari ya orchestre imvumero uyo mugabo je nshobora kumita kari umubeshi mvuga kari umubeshi kubera ko Kidumu wenyene yamaze kwemera ko twumvikana akandiha iyo ndirimbo yoba rero urabiza abantu nyene bateye yoba bavuga ati gatimbere ko twerekeza ku vya Kidumu ivyo ariko aravuga ku bijanye nuko ataho bandika Bukuru Gerard ko ari we mwene ndirimbo bandi ko ari orchestre imvumero byo bavyari ivyo ivyo kuvuga orchestre imvumero indirimbo yaririmbwe na Bukuru Gerard niko vyari bimeze indirimbo yaririmbiye muri orchestre imvumero ni ya Bukuru Gerard ico gihe ivyo ijana kwijana ni ya Bukuru Gerard wavuga ko nimba waritwaye ati Bukuru Gerard sinzokwemera ko agira gute arenganywa mba mpari kubera ngo ibitari bikenda bizi ko kandi sinzokwemera ko numwe mu bamambre bahoze bari muri orchestre imvumero na warenganywa kandi hari n'abakiriho baramvugiriza narababwira bakavuga none nk'ubu Bukuru Gerard nk'ubu tuvuge Kidumu vy'ukuri aremeye kukuriha arakurishe mu nyuma haciye haza hari amazina yagiye aravuga ba Sadi King bari hanze y'igihugu n'abaciye baza ati burya rero bwana Baki John turaronkako natwe turaronkako byoce bigenda gute ivyo nivyo ukunda ivyo nivyo ukunda kubera ko twaragiye kwa notaire notere arandika ko Kidumu ategerezwa kundiha vyanka vyakunda indirimbo ari ya Baki John Bukuru Gerard alias Baki John ivyo vyabaye cyane ivyo vyarabaye nta kwezi guheze imbere vyabaye imbere yuko ujya mutaha usohoka nabonye urubanza rwa sentare umutahe warasohotse barawumpaye na Kidumu barawumuhaye Baki John ivyo vyiyo mitahe kubera ko baba wa mushingwa manza wawe n'umushingwa manza yaje audio turayifise ayara gutelefone ya telefone hari umuntu afise WhatsApp n'umugenzi iyo vyabaye nyuma yaho akorewe kijya kiganiro ego mu nyuma niyo bati Baki John uwo mutahe ntuwitabe ni basubira kukonvoka kandi tuzoce tugenda we uzowitabe jewe we yemera kuzori itariki 5 z'ukwezi kwa 4 hama rero barungitse uwundi mutahe tuzocegenda tuwitabe wese twese duhaguruke tugwane mu nda na Kidumu babona babashinga ariko niyo genekerezo n'ivyaje ko watubwiye ati sirimwe si kabiri akubwira ko hari vyakwemereye muga ntabiguhe waratubwiye ko yere kwemera kuja muri Kenya ntibagiye mu nyuma waratubwiye ko hari amafaranga yigeze kwemera kugira ngo mu biheze mu biganiro nawe nyene ntiwayaronse ariko niyo genekerezo ya 5 y'ukwezi kwa
kane uvuze ko ari hazo guhereza ivyo mwemezanije n'ivyashika ino genekerezo hanyuma ivyo kwemera ntabiguhereze haho cakurikiriye kuri notere bavuze ati natabizana no gusubira kumuburanya amasezerano azobapfuye no gusubira kumuburanya ariko amafaranga harakahuriye na za miliyoni zibatubwira ko azoguhereza buri kwezi oya we yavuze ko azozana imiliyoni 5 azozizana itarike 4 z'ukwezi itarike 5 z'ukwezi kwa kane urumva rero biregereje biri hafi ubu wemerewe miliyoni 5 gusa ari wabinsavye ari wabinsavye kuko je namubwira ko mu myaka 20 ayimaranye umwaka wose ndamusaba miliyoni 2 aca wenyene atuma umuntu ati rondera bakijone twumvikane ivyo bintu abivemo abireke n'umugenzi n'umuvyeyi ni yangishije umuziki none ivyo na mbabarire n'umutama wanje ndamwubaha cyane ikigutangaza rero babashingwa manza barungikiye Kidumu audio bamubwira ati duhereze miliyoni 2 turi babiri hama tugende tubyitse ivyo jya mutama bivemo Kidumu yabishuye ati ujya ndamwubaha cyane sinshobora kumugirira ibintu nk'ivyo ivyo ari byo byose twaramaze kwiyumvikanira abo bashingwa manza nukuvuga bazofatwa n'isoni mu gihe tuzoba twitavye basubiye kuduhamagara tukitaba tugaca tugwana munda byumvikana ko miliyoni 5 kino gihe arizo nimbona Jean Pierre Kidumu agiye guhereza Baki John kugira ngo ibintu bice birangira ibikorwa atakomeza kugikorera icyo yishakiye gusa bibe biheze atukiri ngako nyene mugabo ukuja Kenya cyo nicyo ngomba kuvuga kirimwo yaravuze ati jewe rondera studio cyanye nawe utoyironzo kuronderera studio zikora neza wewe nagutwaye indirimbo imwe none yavuze ngo yatwaye indirimbo imvumero umva yaravuze imvumero je yambwiye ngo wewe nagutwaye indirimbo imwe nanje nzoguha wa registre indirimbo imwe hanyuma ndaguhereza miliyoni 5 le 5 avril kwezi kwa kane uzoja muri Kenya ryari sinyigiyeyo urumva we nzo kuronderera uzokorera hano nyene mu Burundi studio ikora neza je ndazi zikora neza cyane abarije niyo hoteli imisi uzomarayo nije nzoriha ariko ivyo biri mu masezerano kuri audio yatumye na nubu dufise wenyene yivugira n'ivyabona vyanje ariko Baki John ngaruka nyene Kidumu n'umwana canke n'umwuzukuru wa orchestre imvumero Kidumu n'umwana wa orchestre imvumiro kuko mvuyemwo jewe urumva naciye nangara ngenda hanze niwe yaciye hasubirira mugabo igihe jewe natangira imvumiro Kidumu ntiyari bwatangire kuririmba ariko umaze kuroswa yaravuze ingoma gusa hari utuntu tudebe yari yarashize mu nzi we nkatuma umudrumere wanje yitwa Jike niwe bari muri Belgique niwe yazaza kumwereka ingene amuhantrene yo kuvuza ingoma yari orchestre wavugije intimba y'urukundo nyene orchestre imvumero munyuma rero mvuyeho jewe ngiye niho Kidumu yaciye azayinjira muri orchestre imvumero akorana na baba musiciens banje atukiri ngako nyene kubijanye n'ibikorwa byawe bitandukanye usanzwe ufise biranditswe muri Obedeya barantumye kuko nakondaga kuri ino ndirimbo aho abana bari bavuga bati yamara nubwo Baki John ariko arasaba ubutungane yongera nasaba Kidumu yo muriha hari aho bitegerezwa guca none nimba itanditswe muri Obedeya ariko yishyuza inoti Kidumu gute nico gituma twashaka kubaza kugira ngo turonke umuco nimba ko ibikorwa byawe bikingiwe na runo rwego rwa leta rwa Obedeya igihe rero Kidumu yo bayemeye kundiha nta kamaro ko kuja muri Obedeya tuzaya no gukora yiki ariko mu bikorwa byawe byo bizosubira kandi byongera bisubirwemo ibikorwa byanje barantumye indirimbo zanje uzijane muri Obedeya ndazijane iyindi zosubira gufatwa mu buryo nk'ubwo bazoce bayipiganira bonyene ariko nkiyo Kidumu we yemeye kundiha urumva nta ngombwa ngo nongere kwijana muri Obedeya ivyo nikirigwa we rero urumva ubu ni ya Kidumu kuvuze ko tuyijana muri Obedeya nikirigwa urumva rero ikibi ya Kidumu nk'ukaramutsa miliyoni 5 nk'ukaramutsa yirishe nk'uko akayiriha cyanda muhebera vraiment nari navuze nti abatereza no kwikura ku YouTube yiwe si yiwe ya Baki John igumira mwinjiriza mugabo nemeye tukumvikana nzoyimurekera iguma ari yiwe ariko warayisubiyemwo hari remix wayikoreye hari niyo umuhungu wawe yakoze Patrick Son nayo nyene nino inimba y'urukundo nyene biratsa kugenda gute bwana bukurukira kubijanye nizo mwe wahavuye ikorera remix Patrick Son umuhungu wawe nonyene ayikorera remix ivyo bizoca kuri yamumvikano nyene yanje na Kidumu hari kuntu tuzokwiyumvikanira ivyo tuzovyihereza n'ubundi nibindi urabona ko tugiye kuvyihereza Cedric Bangi umufata nkande mu muziki w'u Burundi Cedric Bangi
nuko gusa mutiyeze baciye badiranje gusa ibintu ariko Cedric Bangi ujya numuririmbyi kweri nigishije umuziki nawe aranyemera nije namwigishije ariko akakaciyemo kuko akakaciyemo nyene kuko hari ibintu bimwe mwavuga ati bakijone nuku numuririmbyi kandi arakwemera mugabo hageze ku kijanye no guharanira inyungu zino ndirimbo mutavyumva kumwe wavyakiriye gute nka bakijone Cedric Bangi ico nshaka kukubwira cyo niwe yamushiriye ijya ndirimbo niwe yayimushiriye sinzi ko yayibabwiye yayishiriye kidumu niwe yayishiriye kuri mikoro ntavyo yavuze ntiyashobora kubivuga kuko niwe yoca afatwa duha muco rero umve nakubwira umuco bariko baradukurikira ndiko ndabarira ubwa mbere na mbere nkivyumvisha kidumu tiyo ndirimbo nturayiriha ngo mbe ko gumunkurikirana ngo udakurikirana Cedric Bangi oni kidumu ngo none ngo wabonye ko nije mfise amahera kweri gusumba Cedric Bangi bisigura ko Cedric Bangi yoba yarahawe amahera na kidumu urumva ko Cedric Bangi n'ingumi zashatse kuvuga kuri iyo ndirimbo ayimushiriye hama kayimuzuruma ntaco yamariye Cedric Bangi yaciye isaidia kidumu nyene ivyo birumvikana hama rero kidumu azi neza ko iyo ndirimbo yayizaniwe na Cedric Bangi akavuga ati jewe ntivyumvikana ko ari je no iyo ndirimbo si je nayizaniwe na Cedric Bangi Cedric nawe Bangi nawe kubera ata kintu yayikuyemo ntiyemera ko iyo ayoca afatwa nawe kuyiriha ico coca kimufata kuyiriha mugabo baraturabiraba na kidumu nibindi tibasi reka twiyumvikanire nkubwira ko hari umuntu umwe yigize umufunga kiwani akavuga akabarira kidumu akagenda muri leta yo muri Kenya akamurega kidumu ko yatwaye indirimbo yase yitwa bakijone duhangayitse tugize gute papa rikarane teseka n'indirimbo ya papa kidumu yivye ko niko kidumu yatumye umuntu na WhatsApp bakijone ndagusavye umfashe bakijone ubivuge mu giswahili polisi bavyumve uzobu ntabaye muvyeyi wanje umwe yazanye WhatsApp ngo ndagusabira ngo ndagusabira ibihumbi jana nca ndaguhereza ubunyene numvise uko nanje nari niyiririwe inzara niki nti reka rero ndabivuga uko biri sinshoboye kuvuga yuko iyo ndirimbo ari yo uwo mufunga kiwani kuko ndamutse mvuze ko ari umufunga kiwani kidumu polisi bakariha uwo mufunga kiwani je ntaco zohakura urumva ko wewe je nitwa Patrick Sone navutse mu 88 histoire yarayizo uwo mufunga kiwani je mvuga nti polisi fanya kazi zenu kuko bavuga ngo bivuye mu Kiswahili bavyumva polisi fanya kazi zenu kama inavyotakiwa uyo simjui sio mtoto wangu uramwihakana ndamwihakana kabisa sio mtoto wangu simjui ila ni msumbufu ni mtu anataka kumsumbua kidumu tu kidumu ngo ntimubona ngo ntimubibona none wowe hakanye umwana kugira ngo yari umuhungu wanje yari umufunga kiwani uravyumva yarazi izo histoire aza kurega kidumu muri leta rero abagovye kwira kwa kanoti babaye benshi uyo urumva yari yafunze kiwani nanje nyiyumvira nindamuka ndabimwemereye ngo n'umuhungu wanje uwo nzoba ndamuhaye umwumbati kuko nta kintu na kimwe zompa kuko ntacyo tumvikanye n'uyo mugabo Bwana Bukuru Gerard kuba ariko baratwumviriza kino gihagiye gukurikira ikinyuma yiri bombora uvuze hagiye gukurikira ikinyuma yiri bombora cyane cyane kubijanye n'indirimbo muri cyo kanaka hano mu Burundi kandi ko se Julius Zomar uri korakora ino ndirimbo azokumenya kira byose no kuvuga twebwe nka PJ Classic FM wituye hanyuma tukaguha umwanya ugashikiriza ikiri ku mutima ndetse n'abandi artiste ba kera barakenewe kuza kugira gute kutuyagira kakera kubijanye n'umuziki ndetse n'ubuzima bariko baracamwo kino gihe cyane hagiye gukurikira ikigiye gukurikira ubu no kwitega iyo sango yatanze we hanyuma iyo sango yatanze atayubahirije nzoruhukira ngaha nyene ndazi ko muzonyakira ndababwira ntibimeze ukunuku bimeze ukunuku ico ngiye gukora niki kuko sindamenye ikizokorwa iryo sango ritarahera kano kanoti ni kabone ko numva umengo sigake kandi si kenshi bakijone ategekanyiki azoca komeze kuko vyo by'umuziki cyangwa azoca banza gukemura ibibazo bimwe byo mu rugo bakijone ico nateguye ni kimwe ako kanoti karamutse kabonetse yego nukugira ga studio gatoya ka registrement y'indirimbo z'Imana kuko ubunsiga indirimbira Imana uzoza avuga ati nzanye indirimbo y'Imana uwari we wese nzanye indirimbo y'Imana nzomugabaniriza igiciro kuko azanye indirimbo y'Imana nanje nkaba ndirimbira Imana
uwundi azobazanye indirimbo izo arizo zose kuko nzoshiramo umuproducteur kameme azi ibintu abizi aho niho nzoza ndaronka kanoti ko gushobora gufungura kugira mu myaka nsigaje yo guhera kuko imyaka 73 simike basi nanje nzopfe mvuga nti iki ni cyuya nabize kintimba y'urukundo reka nanje imbeshe inkungi. Okay, Baki John. Yego. Uvuze ko na cyane kubu wahinduye uririmbira Imana. Yego me. Ni Cedric Bangi nawe nyene aheruka guhindura na cyane ivyo kuririmba akaza muri gospel akaririmbira Imana. Kuba muri aba legend mukaba muri ko murahindura ubwanditsi mukaja mu bwanditsi bwo guhayagiza Imana. Kahise kanyu kare gahagaze gute mu rubuga rw'umuziki? Kahise kacu mu rubuga rw'umuziki je nkubwiye nyitangura kuririmba kweri nyitangura kuririmba naririmbira Imana natangiye kuririmba muri radio Korodake iradio zibiri zari ngaha mu Burundi yari radio Korodake ni radio y'u Burundi iyi nkuru nizo radio zibiri zari zihari hari 1968 umupasiteri mukuru w'iyo radio yari se wanikiza David uriya muririmbyi yitwa Ndikumazambo Simone ico gihe mu 68 rero iyo mbandanya nkurikira ndirimbira Imana nukuri ndababesha nanje mba ntunze ariko mba ntunze kabisa ariko kubera ko nahindutse nivuruga mu byisi abisi nabo bagaca bangenderako ujya bisi nabo ni babi mw'ivyo vyisi rero nkuru rubuga mw'ivyo vyisi mwagiyemo niki mwahuye navyo kuburyo ubu muje guhindura maze mugasubira mu kuririmbira Imana? Nsubiye kuririmbira Imana kuko ivyo nakurikiranye byose banzu urebe kuva icyo gihe kuva mu 68 ndirimba kugeza uyu munsi nta nikinga mvise ngenderako vyumvikana ko umuntu yatangiye guca akabona hari ibintu by'ingorane biri wavuga ko mwariye nabi yo bayihenze oya nitwariye yo bija hose inoti nitwariye nabi taraboneka nitwariye nabi none kuki mutiyungunganije kugira ngo mu miruko tubona abandi bariko baramera kino gihe? Hariho umuririmbyi yitwa Melisane muramuzi engineer Melisane yaranditse indirimbo ngo abisi bose mwisi huzuye uburyajya gusa ubona ko muri kumwe n'umuntu ukabona n'umuntu kwera ukabona ati ni inshuti kumbe ni njyajya ni umunafiki rafiki munafiki yumvikana ko mwariwe n'inshuti bonyene inshuti nizo zaturiye ubundi ho kubona ngo uri urondegwa n'abategetsi bakuru banye n'icubahiro ngo uyameze kunuku kuko ko abazi ko ashoboye kumushikira akamubarira ibintu basi wewe ukumva uri kutera intambwe uje imbere bobo bagaca bakwega basubira inyuma kandi ari inshuti kandi ari imiryango iyi si rero yuzuye mu buryajya dukerakeza ku myaka 73 umuntu akuravye uracyari karisa mibanga nirihe kugira ngo tukubona ukuri menguriya informe cyane gusumba uko bakagombye kuburi zireze zabona ko zimeze neza kameze neza abandi batama ku myaka nkibagira kumwe abona linete yuko ari wo kubita ingumi cyangwa umugere nakaye kantu kore ibanga niri barambaza nkayibabwira cyambere cyo kugira ngo uronke imyaka yo kubaho nyiyi kuramba nkuko niba muri abasore mu vyumviriza ureke ibintu biboreza byose ibitabireka ntushireko ibintu by'ibiyoga nibunywa basi hajyaho kumara inyota ufata icupa rimwe canka biri basi ureke ico ni cyambere ibintu biboreza byose ubireke kigira kabiri apana gukurikirana abantu bita women abantu b'abafasoni batagira abagabo zijya ndaya acana nazo niba ukunda umugore wawe umwe gusa wenyene urafise imyaka yo kuramba nk'abakijone ntushobora kwemera yuko abantu twavukanye bamwe ntibakiriho abandi nabo bari ku nkoni babona bakijone ariko ndiko ndatamba we urambona ndiko ndatamba urambona nambyerege turi kumwe nawe wowe wihenaguraze gutamba ntukorako ucukati uyu muntu bamuremanya amabuye ibi byose hanuye abajene bakijone ntivyamukoze handi ntirirahinduka ntivyamukoze ko muri kahise ibi uhanuye abajene bakijone ntivyamukoze ko muri kahise ndavuga kugendera mu ndaya kunywa inzoga nyinshi itabi ibyo byose ntivyigeze biranga bakijone muri kahise ntivyigeze biranga bakijone mfise umugore wanje umwe gusa niwe turi kumwe abandi ibindi ni nawe yakubungabunze mwiyo myaka yose umaze ariko kuvuga ngo ngiye mu ndaya cyanye iki ngiye aha cyanye oya ibyo ntivyakuranga ibyo ntivyigeze binja bakijone tugushimire cyane
wagize neza cyane kuza gutanga umuco ku majambo Cedric Bangi yashikirije ubuherutse nka bamwe mu nararibonye na cyane cyane z'umuziki w'u Burundi hamwe n'ivyo urumva twe tugutegereje inyuma ya 5 mvikana ko yagutunganirije tuzotangariza abakunzi bo muziki w'u Burundi ko Baki John kino gihe atakibazo gifitaniye na Nimbona Jean Pierre Kibido ariko abataragutunganiriza uvuga ati atafitanye ikibazo urumva urubanza rugiye gukomeza ariko twifuza ko neza na neza bwana Claude Saga ko kino kibazo bokirangiza mu biganiro uko muri ko murabikora Kidumu ni yashikana ivyo yiyemeje urumva ko biza biryoshye kuri Baki John neza cyane Baki John sabwe zere ko no mu minsi izatugukeneye uzotwita gaye muzove kuntera kamo gusa aho sukuva ni mwebwe muzoba munyeneye gusa je nanje nzoba ndabakeneye kuko ubu maze gushika ku gwego rurenze kumva ngo Baki John ariko avugira kwira muri PJ Classic FM akona gati ayo namateka ndiko ndandikisha mu buzima cyane nawe bwana Baki John kuza Claude Saga twakoranye neza cyane